Muri iyo nama y'uno munsi yakurikiye yari yarabaye mu kwezi kwa kane ku matariki ya 29 na 30 aho bari barabiye hamwe ivyaranguwe mu gisata c'indero, ingorane zihanze ico gisata hamwe no kwigira hamwe ivyokorwa kugira igisata c'indero gitera imbere. Uno munsi bakaba bari bakoranye kugira ngo bahanahana ivyiyumviro bafatiye kuri iyo nama yari yabaye. Ubwa mbere kukaba kwari ukugira umwihwezo ko ivyo bari biyemeje vyagiye mu ngiro. Ubwa kabiri kurabira hamwe muri rusangi umwihwezo w'ivyakozwe mu gisata c'indero. Muri ivyo hakaba harimwo kubaka no gusanura amashure hamwe no gushiramwo ibikoresho, gutunganya intonde z'ivyigwa no gutanga ibikoresho vy'ishure, hamwe gutanga ubumenyi kubigisha bujanye n'ibigezweho. Kubijanye n'ibikoresho vy'ishure, umushikiranganje François Habyarimana yashimikiye ku kibazo kijanye n'ikena ry'intebe mu mashure, aho yamenyesheje ko mu bushikiranganje ko ico kibazo bagishize imbere muri uyu mwaka w'2025. Akaba yamenyesheje ko umukozi wa leta wese ategerezwa guterera muri ico gikorwa kugira ntihagire umwana numwe yiga yicaye hasi, maze hakazokatwa ku mukozi wa leta wese amafaranga angana n'ibice ubusa n'ibice 5% kugira ngo uwo mugambi ukunde. Yamenyesheje kandi ko ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ibidukikije gotanga uruhusha kugira ngo ibiti byo gukoramwo izo ntebe bicibwe, kandi ko ivyo atantambamye vyotera ko muri wa mugambi wiswe ewe Burundi urambaye ivyaciwe bizoba biriko birasubirizwa. Kuri ivyo uwaserukiye ishira hamwe UNICEF mu Burundi yavuze ko mu mashure atari make hariho ibisigarira vy'ivyuma, ko navyo nyene bo bikoresha bakabikoramwo izindi ntebe z'ivyuma nazo zigasahiriza muri uwo mugambi. Umushikiranganje w'indero yasavye amashira hamwe n'ibindi bisata byo ngaha mu Burundi gufasha muri ico gikorwa, aho ni nka za Brarudi, amabanki atandukanye n'ibindi. Nayo kumakenga ko kuva mu mashure yimenyereza, amashure shingiro hamwe n'inyuma ya shure shingiro ko abanyeshuri baguma bagwira kandi abigisha ari bake n'abariho bakaguma baheba akazi, umushikiranganje yabahumurije ababwira ko uyu mwaka hazotangwa akazi kubigisha 200 kandi mu myaka iheze hahora hatangwa akazi kubigisha 600 gusa. Ubwa gatatu hizwe kandi ivyo bigiriye inama kuzokora kugira ngo igisata c'indero kibandanye gitera imbere. Ivyo navyo ni nko kunganisha amahirwe yo kwiga kuva mu mashure yimenyereza, amashure shingiro hamwe n'ayanyuma ya shure shingiro gushika muri kaminuza, kubandanya barondera ibikoresho by'ishure harimwo n'intebe, kubaka inyubakwa z'amashure, utuzu twasugumwe, kuzishiramwo amatara hamwe n'amazi, kandi ivyo byorohereza umunyeshure wese yaba umukobwa canke umuhungu. Gutsimbataza umugambi wo gufungurira abana mu mashure yose, guhinyanyura ibijanye n'inyigisho z'akanovera, guha ubumenyi abigisha mu bijanye n'inyigisho zigezweho, gushiraho amazu yo gusoma ariyo le bibliothèque bisunze uburyo bwa none hamwe n'ibindi. Amashira hamwe mva makungu afasha igisata c'indero nayo akaba yemeye kuzobandanya aterera muri ico gisata nkuko vyamenyeshejwe n'uwarasanzwe ayaserukira ha mu Burundi, Madame Elisabetta Pietrobu. Mwemenya ko mu gusozera iyo nama haciye haba ibisikanya ku mugaragaro y'uwo yahora aserukira amashira hamwe y'ubumwe bwa Buraya hamwe n'ugiye kumukurira mu ngata.